ndabaramukije mwese amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Igenekerezo rya kabiri ku kwezi kwa gatandatu turashimira Imana kuko iduteye iteka tukaba turi hano mu ngoro yayo. Turafise intasho zitandukanye haba mu ishengero dukoreramwo, haba n'abandi bagiye baradutuma intasho naho twagiye turaca, ariko intasho nyamukuru nizo twahawe n'umuvyeyi umwungere, ngira ngo n'utorinda kumuvuga mu izina muramuzi. Mugabo hariho bashasha bagiye baravuka amaze kugenda hariya muri Canada, n'umwungere Samuel Niyungeko yahora arongoye ngaha kera. None rero yaradutumanye intasho ziri hariya mu cete Paulo yandikiye ishengero ry'i Roma 15 kuri uriya murongo wa 10. Pasteur Nahayo Sebastien ashike hano asome uwo murongo umwe wonyene, hanyuma tubone gushishikara. Cete Paulo yandikiye ishengero ry'i Roma 15 murongo wa 13. Avuga ngo Imana itangiye ivyizigiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biva mu kwizera, kugira ngo murushize kwizigira ibizoba mubihawe n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Amen. Yesu nashimwe. Nizo ntasho tubashikirije, hanyuma rero twagomba dushimire abakozi b'Imana. Mugabo dushimiye cyane cyane umuvyeyi w'ishengero ariwe mwungere wa hano n'abafadikanije kurongora ishengero ry'umwami, ko batwizigiye bakaduha umwanya ngo dushobore gushikiriza icyo Imana yadushize ku mutima. Bavyeyi turabashimiye cyane. Imana nyene amahoro izobahe kurya twavyumvise muri iyo ndirimbo yo muri korale ya mbere, kumariza mwendo salama. Yesu nashimwe. Aha mubona twese nta n'umwe atifuza kuzorengana amahoro. Ibyo rero nitworeka kubishimira Imana no kubashimira nabo nyene. Tutagiye rero muri byinshi, reka dusome ijambo ry'Imana. Turabe hariya mu gitabo cyo wavugishwa n'Imana Yoweri, niho tugiye kuraba ijambo ry'Imana. Igitabo cyo wavugishwa n'Imana Yoweri hariya kabiri, turahera kuri uriya murongo wa 28. Niho tugiye gusoma amajambo y'Imana. Yoweri avugishwa ibyo kuzoza kwa Mpwemu Yera. Hanyuma y'ibyo nzosuka Mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, abatama banyu bazorota indoto, n'imisore yanyu izobona ibyo yeretswe, kandi n'abashumba banje n'abahungu n'abakobwa bo muri iyo minsi nzobasuka ko Mpwemu wanje, nzoshira utwumiza hejuru no ku isi, amaraso n'umuriro no gufunduka ku mwotsi. Izuba rizocura umuzimagiza, n'ukwezi kuhinduke amaraso, hataraza uwo munsi mukuru uteye ubwoba. Turabariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice ca kabiri
cya kabiri niho tugiye gusoma. Ukuza kwa Mpwemu Yera. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nko guhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemwo. Hababonekera imbeya zigabanije nk'ibirimi by'umuriro zibajako umwe. Bose buzuzwa Mpwemu Yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko Mpwemu abahaye kugira gute kuzivuga. Hariya mu Byakozwe n'Intumwa 10 turabenya ku murongo wa 46. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 10 ku murongo wa 46 niho ngiye gusoma. Kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana, maze Petero arababaza ati, mbega hari uwoshobora kwima amazi abahawe Mpwemu Yera nkatwe ngo ntibabatizwe? Avuga ko babatiriza mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Nayo majambo y'Imana tugomba kuvugana ko muri uyu mwanya. Mushake muzinge Bibiliya hanyuma turabane mu maso. Bizoba bibaye byiza nayo nsomye kandi mwahabonye namwe. Nuko rero Yoweli arahanura, aravuga ngo mu minsi y'iherezo abatama bazobona ibyo beretswe, hanyuma abakiri bato nabo bazovugishwa. Yesu nashimwe. Nukuvuga mu minsi y'iherezo nivyo abantu barerekwa, mugabo n'abatama nabo nyene barahishurirwa. Burya guhishurirwa nkaha mubona nk'abarongozi b'ishengero barahishurirwa ingene ishengero rirongorwa, barashishurirwa ingene igikorwa c'Imana gikwiye kugenda. Namwe hagati mw'ishengero murashobora kuvugishwa n'Imana. Ijambo rero mfise uyu munsi Imana yashize ku mutima wanje, kandi Imana iragahezagirwa, irazi byose ingene bigenze. Nari mfise byinshi nategerezwa gushikiriza, mugabo Imana iba yabonye ibikwiye n'ibibereye. Bakoraniye hamwe nk'uko none twese dukoraniye hamwe, bakoraniye hamwe bariko barasenga Imana. Murazi yuko ata minsi myinshi umunsi mukuru wa Pentekote ubaye, igihinda kivuye mu ijuru kimanutse. Uwo munsi wamuhimbazwa iminsi yose, uko umwaka utashe ku munsi wa 50 barindiriye Yesu amaze kuduga mu ijuru. Hanyuma araduga acabwira ko baja kurindirira i Yerusalemu. Yesu azutse haciye ku minsi 40, ntiyaciye agenda, yararavye abantu amakuba twabayemo, amagorwa twagiye turacanamo, noncangenda ubunyene bosigarana ikibazo gikomeye. Hamwe bakagira ubwoba bakazabona hagaze hagati muri bo. Yesu nashimwe. Akababwira ngo amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Ahandi bakavuga uti enda nimuze dusubire bashaho umutwe twahozemo kera. Mugabo naho nyene kubera Yesu ari umunyembabazi kandi ari umunyakigongwe, akabasangayo agaca babaza ngo mbega bane hari ico mwarose? Hanyuma nabo bakamubwira ngo twakesheje ijoro ryose. Hari aho umuntu atama akagerageza kurondera, mugabo ibyo arondera byose ntiyagire ikintu na kimwe gishobora gufatika. Mugabo nubwo biruko Yesu yaca ababwira ngo baterere urusenga mu kuboko kw'iburyo, baterera bikanga yuko bashobora kuzikwega. Abo bose bakamubona, ahandi bakamukekeranyako. Toma akavuga ngo ibyo ari byo byose ntitwabonyewe, ariko Yesu akaba
kandi aha nawe urashobora kuba ufise ukwizera guke, aho urashobora kuba ufise ijwi rikomorera rikakubwira yuko Yesu atazogaruka, ariko mpagaze ahantu hera nagira ngo ndakubwire uko abamarayika bavuze nguko mumubona agiye nikazogaruka. Yesu nashimwe. Uko mumubonye agiye nikazogaruka, turamwiteze yuko ashobora kugaruka umwanya uwo ari wo wose, akaza gutora ishengero yakuye amaraso yiwe igiciro kinini. Aramubwira ati Toma, wewe wemezwa nuko umbonye, zana ukuboko kwawe. Arakoza ukuboko mu rubavu, arabona na za nkovu z'imambo, arizera yuko Yesu Kristo yazutse mu bapfuye. Yesu nashimwe. Yesu wacu yarazutse mu bapfuye, dukurikira uwazutse mu bapfuye. Ngize iminsi nibaza, imva ya Aburahamu na n'uyu munsi irugaye, imva z'abadutangura imbere zose zirugaye, ariko iya Yesu Kristo irarangaye. Muri Isirayeli havuga ngo ntari hano, yarazutse mu bapfuye. Hanyuma rero aha twasomye muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo bari biyugaranye, bari ahantu hamwe basenga Imana. Muri uko gusenga Imana bahamagara Imana, uwo ari we wese atunganye kuri gato na kanini, bezwa mu mitima yabo, barindiriye iki? Isezerano rya Data. Yesu nashimwe. Birashoboka kumaze igihe kirekire urindiriye isezerano. Paulo yajije abigishwa bo muri Efeso ati mbegiye kwizera mwahawe mwe mu Imana, mwe muyanazwe ushobore kumva inzamba y'Imana, kuko mpemu yera aratweza, mpemu yera aradutunganya, mpemu yera araduhindura, akaduhindura uko Imana igomba. Mpemu yera niwe abana natwe, kandi mpemu yera aratubwira inama, mpemu yera aravugana n'imitima yacu. Wagira uce ngaha agakora ico ngaha noshika, mpemu yera niwe mufasha wacu
none ko namaryama ndose mwijoro nkarota ndiko ndavuga mu ndimi, none ko ntarabatirizwa muri mwemu yera. Nurashishikara gutunganya umutima, nubwo biruka igihe c'Imana kigeze uzoza ubona bicitse, mugabo ntiwovyigira. Aho hanze hariho abantu usanga baganwa n'itabi, ugasanga ni imborerwa, akakubwira yuko agiye kwiga ibyo kuvugishwa muri mwemu yera. Ibyo biriho, mugabo uwo baronka ni wa wundi, si wa wundi yavuye mw'ijuru. Oya, uwo niko ndababwira ni ca gihinda cagaragarira i Yerusalemu hariya muri Aziya ntoya, aho bari bakoraniye. Amaze kumanuka abantu bakavuga indimi zitandukanye, Petero agashinga intahe avuga ngo ntituborewe, umwe mwabamba, umwe mwagirira nabi. Kera Petero umunyabwoba ntiyashobora kubahuka ngo avuge n'imbere y'inshoreke, yaragize ubwoba, aravuga yuko atamuzi. Mugabo mwemu yera amaze kumanuka arashinga intahe aravuga ngo umwe mwabamba niwakoze ibi. Yesu nashimwe. Uwo mwemu rero niwe azodufasha muri uru rugendo. Turashima Imana kuko mwemu yera ni umufasha atabura guseruka mu magogo. Mwemu yera niwe aturemesha iyo turi mu rugendo. Mwemu yera niwe agufasha iyo uri mwigeragezwa. Urashobora guca mwigeragezwa, igeragezwa ridasanzwe. Hariho umuririmbyi yavuze ngo hari igihe uca mu mageragezwa, hari igihe uterwa n'ibyago byinshi bikababaza umutima wawe, mbere yaho utakambira Imana, ukumva ijuru rirugaye, ukumva ikirere nikirengana, ukamenya Imana ntikwitayeho. Yaciye avuga ngo urababaye, ariko nagira ngo ndakubwire nk'uko Pawulo Petero yanditse hariya mu cece ca mbere, yandikira abantu basanze hariya muri Aziya ntoya, ababwira ngo ntimutangazwe nuko mubonye katabonetse. Imana se umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa, kuko iri twikorerera imitwaro yacu uko bukeye kandi uko bwije. Wewe naho wikorera niwo ushobora, urawukorera Yesu, niwe wenyine ashoboye kwikorera umutwaro wawe. Hanyuma aha dusomye mu byakozwe n'intumwa, hanyuma haravuga ngo bicaye hoye bararabana. Nagenda ndaguha akanya banze urabigenza, ndaheze ndakubwira impamvu baraba. Yesu nashimwe. Haleluya. Uraba mugenza wawe, ndakubwira impamvu barabanye. Mbega urazi impamvu barabanye? Bararabanye, umwe abona mugenzi we, yamubonye amubona nk'umuriro, nawe yanaba abona nk'umuriro. Yesu nashimwe. Mbega b'iki gihe mubona turabanye, twoboneka nk'umuriro. Turabanye, ubona twoboneka nk'umuriro, nugura ukandaba. Mbega mumbona nk'umuriro, ndakwifurije uwo muriro mu izina rya Yesu ukwajemwo, kandi hari ikintu kidasanzwe cyakoretse. Uwo muriro wabayongeyemo. Haleluya. Umuriro uba muraba, awubonye ku mutwe uri kuraka nguku, waciye umuyongeramwo. Umaze kumuyongeramwo, nico gituma Petero yashinze intahe. Erega igituma udashinga intahe, uyo muriro nuraka muri wewe, mushobora gusanga muri binyantege nke biri mu bugingo bwawe, ariko umunsi wakuyongeyemwo, nawe uzogera mu bantu batizera, uzovuga yuko Yesu ari umwami. Haleluya. Wemera umuriro ukuyongeremwo, wemera umuriro ukuyongeremwo, kugira ngo uwo muriro wa mwemu yera wake mu mutima wawe. Yesu nashimwe. Hariya mu Bagalatiya haravuga ngo ibyo mwemu yama, no mu Bikorino haravuga ngo ingabire za mwemu yera. Uyo muntu afise umuriro, hariho kwihangana kugendana nawe. Uwo muntu afise umuriro, hariho kwirinda kubana nawe. Uyo muntu afise umuriro, niyo asenze Imana isengesho ntiricika.
n'Imana isaha yose, mbere ugasanga isaha yamubanyeho kuko umuriro umwakamwo akaronka ibyo avuga. Ariko wewe kubera umuriro wazimye cyangwa akanawuraronka, iyo usenze iminota 3 umengo birakugoye. Reka ndakwipfuriza umuriro mwene data, uyu munsi wo muriro kwakemo Imana igira icyo ikoze mu bugingo bwawe, umutima wawe usubira igitongero cy'umuriro. Erega niwagira umuriro hari ibintu bizohinduka mu bugingo bwawe. Niwagira umuriro intege nke zizohunga. Niwagira umuriro ibintu byose bizoca bigenda. Hariya nari navuze ngo nahejeje, ariko umwigisha ariko yamamera. Reka gatoya ndakwerekeza buri gatoya mu gitabo cya Zaburi, ariko ndatera usozera hariya mu gitabo cya Zaburi 104, umuriro uri ku ijambo ry'umuriro. Urabe hariya kuri Zaburi 104 kuri uriya murongo umwe wonyene wa 34. Ibyo niyumvira bigire gute? Ariko habonye bakenda keka kuko muri benshi banza muhashike 104 ku murongo wa 34. Ibyo niyumvira bigire gute? Haleluya. Ibyo niyumvira biryohere, nanje nzokwamagira gute? Nanje nzokwama nezerewe guhoraho. Murabizi na ibyo wiyumviye, uwo muriro ukabaraje muri wewe, ntuzokwiyumvira ibintu binyuranye n'ibyo uryohera Imana. Ariko ukaba warazimye, uzokwama wiyumvira ibinyuranye n'iby'ubugombe bw'Imana. Nico gituma ndagusaba uyu munsi uyo muriro ukwakemo, kugira ngo ibyo wiyumvira, Dawidi yavuze ngo ibyo niyumvira Mana, ibyo niyumvira bikuryohe. Nanje Imana imfashe kugira ngo ibyo niyumvira biryohere data Imana rurema. Ibyo wiyumvira biryohere Imana, kuko urabona ko turi ngaha. Urashobora kuba ugeze muri Aziya, urashobora kuba ugeze muri Oceania, urashobora kuba ugeze muri Europe, urashobora kuba ugeze hariya muri Canada, urashobora kuba ugeze hariya muri Amerika, ugasanga isi yose muri Afurika washitse mu maparti yose. Kubera iki? Uri ngaha, wewe uraboneka muri aparanse yuko uri ngaha, mugabo umutima wawe wagiye kare. Garuka n'izina rya Yesu kugira ngo ibyo wiyumvira biryohere Imana, hanyuma iheze kugabire. Nawe uwo muriro ukwakemwo mu izina rya Yesu, kuko uwo muriro niwakwakamwo uzoheza unezereza Imana. Yesu nashimwe. Ari inyuma Yesu nashimwe. Ari tuzi iby'Imana igomba, ibyo wewe ugomba yuko biryohera Imana. Ugurura umutima wawe wose, ugurura umutima wawe kugira ngo uryohere Imana. Amena. Aho bari bakoraniye haca hahinduka igihinda gikomeye. Aho hantu muri Yerusalemu hari hakoraniye abantu bapfuye isi yose. Imana yari yatumye ko urabavuye hehe, womengo ni rya soko international canke mpuzamakungu, abantu bahora bahurirayo. Ugasanga bavuye muri Amerika, uwundi avuye Canada, uwundi avuye muri Aziya, abandi Afrika, abantu bavuye mu isi yose ugasanga bahuriye ngaho, kandi bose bavuga indimi zitandukanye. Mugabo bumvise b'abantu bumva bariko bavuga indimi ziwabo, mugabo barahazuka ngo none ko tutababonye muri universite. Izo ndimi bariko bazivuga kubera iki? Baca barahindukira, baca bavuga ngo bagendanye nanda basomye, bagendanye na Yesu. Ni wagendana na Yesu, haleluya, azokugira igikomangoma. Wagendana na Yesu uzojana nawe. Ni wagendana na Yesu azoguha ubwami bw'ibihe bidashira, ibindi byose birayoboka. Ariko ubwami bwa Mesiya nubwo ibihe bidashira. Gendana na Yesu rero.
naho bazamuwe hariya, naho hari ibyo wungutse byinshi, banza ugendane na Yesu, kuko kugendana na Yesu bifise ikimazi gikomeye kandi birahindura umuntu, hanyuma igerageza ugagatanga Imana. Yesu nashimwe. Yosefu yaragendanye na Yesu, ni ku ijambo ry'umuriro nturishire kure, ariko muri uko kugendana nawe urazi yuko yari icyitegererezo mu gishingo cya Kristo. Aragenda kwa Potifari, amererwa nabi, mugabo avanwayo, ajana mu gasho, agiye mu gasho akugwayo, ajana kwa Farawo, ava kwa Farawo. Aravuga ngo mbega ninde muntu w'umunyabwenge tworonka muri iki gihugu cyose? Murazi mu by'ubwenge by'icyo gihe hajya muri Egiputa bari abantu basomye b'abanyabwenge bakomeye, mugabo harabura umuntu n'umwe ashobora gusobanura inzozi umwami yarose. Mugabo Farawo Yosefu yari aravuga ngo tworonka umuntu we, none ahantu tworonka abantu buzuye umuriro. Yesu ntashimwe. Abantu bafise imitima yabo yuzuye umuriro w'Imana bashobora gushinga intahe muri iki gisagara. Mu gikorane twagiyemo hariya muri Swede baratweretse ibiharuro bihari. Je narizi yuko muri iki gisagara, muri iki gihugu cy'u Burundi, kuko ishengero rya Pentekoste ryarashyize ku musozi wa Rusasuma, mugabo twasanze hari abantu bakibandwa ku murango izuba ripfa, twasanze hari abantu bakija kuraguza ku murango izuba ripfa, twasanze hari abantu batarumva Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza. None bazobarirwa nawe, ntuzobishobora utagira umuriro, ariko ufise umuriro uzoshinga intahe. Haleluya. Ufise umuriro uzovuga Yesu ko ari umwami kandi ari umukiza. Yesu ntaje muri ibyo bihugu tubayemo. Jewe ndashikunda gushinga intahe. Yesu waje sinzomunyegeza, ndamwemangira kandi nzomuvuga. Si ukuvuga ngo ndamuvuga mu rusengero gusa, naho mpura n'umunyamahanga ndamubaza, naho abandi bikebagura Petero yavuga, bamba bariya niko karanga, barikebagura bakiyandikako, no ku mutwe bakiyandikako, mugabo ndamubaza nti none urazi Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza? Agaca atangura kugira ibya siyanse. Siyansi ivuga yuko yabayeho, mugabo ntazosubira kubaho, ibyiwe byaheze. Mugabo twebwe tuvuga ngo agira agaruke gutwara ishengero. Yesu nashimwe. Mbega muramwiteze, agira agaruke gutwara ishengero, yakoye amaraso yiwe igiciro kinini. Haleluya. Agira se bovyemera batovyemera azoza gutwara ishengero, kandi abari mu uwo muriro tuzomusanganira. Imyaka 3 n'igice ariko aratweze kugira ducane imbere ya Data, kuko uwo munsi naho dukijijwe azosubira dukore ku ico bitinjeje amaye parfait abanza dukoze acha dupreza imbere ya se mongabo nari gukwa. Haleluya. Ndifuza kuzoba murabo bazopreza imbere ya Data Imana, nawe uzobemwo n'iri shengero n'abakozi barikorera muzobemwo, tuzosanganira umwami wacu hanyuma duheze tugororerwe. Haleluya. Turashimira Imana rero, uyu muriro turabibipfurije shengero ry'Imana, murondere kubatirizwa muri mpwemu yera, kuko mpwemu yera yaratanzwe. Yesu nashimwe. Filipo ariko aragenda hariya kuri Mediterane, ahura n'inkone y'Umunyetiyopiya, barajana, yariko arasoma umuzingo w'igitabo ngabo byakozwe n'intumwa, hanyuma bagenda barayaka. Aramubaza muri Yesaya, niho yariko arasoma, ubega ico gitabo gusoma wagitahuye? Nabavuga ngo nobitahura gute ngo atawisobanura? Kebwira rero arashoboza umuntu gusobanura ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Mubaca bacana mukicara mu mugoboto ngo ngwino. Amena. Baracana bukebuke bagenda barayaga,
amusigurira iby'ico gitabo tubavugishwa n'Imana Yesaya, aramubarira bagera no kumubatirizo. Bamaze kugera kumubatirizo aca aramubarira ati none wamanza n'inyaye ahandi kumubatirizo aca aramubatiriza. Yesu nashimye. Amaze kumubatiriza hari igikorane muri Azoto yari yatevye. Jewe mpora nsenga Imana ngiye mfashe urugendo rurerure. Imana uru rugendo ndagomba ruze koroha. Ngiyo ngiye ngikebeke n'amasaha 2:30 umwungere gatwara cyane yaraboye imbere y'Imana. Hanyuma rero iyo mvuze ntiruze koroha cyane bigenza gute? Cyambaza kaja mu ndirimbo nyinshi zifise kuri kagubona mu mutwe. Nkaziririmba ndazihejeje nkaca ntanga gusenga. Nkaca nsanga nashitsi yonja ntabizi. Kubera iki urugendo Imana yabaye iba yamworoheje. Uyu nawe aca Imana iramworohereza. Iraraba ati abantu bamurindiriye kuva kera kandi yarafise igikorwa ariko arakora. None rero reka mwebwe yaraca aramugurura asanga ishengero riramurindiriye. Cyangwa ibibaza nk'ubu woza ubona umuntu avuye muri Canada araje bari ukazibona aratsibye ndashitse. Yesu nashimwe. Woca wibaza ngo yazanywe n'iki? Kubera abantu tutizera twumva ngo yazanywe n'indege. Ariko Imana nyakubahwa irashobora bingahe byose ntabwo na kimwe kinanira. Filipo rero aca araguruka aca abonekera muri Azoto aca avuga ijambo ry'Imana, abantu barihana, abantu barahinduka. None nanjye uyu munsi ibyiyumviro byawe bigize iminsi biyerera, ugaca uryama udasenze, ukarya udasenze, mbere n'ibyo uvuga ibintu bibi gusa nta bihimbara Imana birimo. Ariko uyu muriro nagira ngo mbanze ndagusabe ushike hano ubanze utunganye umutima wawe. Ubutumwa bufata ntibusaba amasaha menshi. Reka niba wumvise kaze wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Hanyuma turaza kugusengera kubw'umuriro kugira ngo uwo muriro ukwakemo mugabo banje gukubura umutima wawe. Wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso harahoya kubagisha amaraso mbere
dusaba umwungere wa kabiri abasengera Imana. Mana data wa twese uvyagiye mw'ijuru, turagushimiye ijambo ryawe ko ari iry'ukuri rikura umuntu ahantu rikamushira ahandi. Turagushimiye ko wamaze guharira ivyaha imitima ikaruhuka igahumura. None aba bene data nabo bahagurutse barafise imitwaro, barafise ibibazo bibabangamiye, barafise amageragezwa mwami ababwije amahoro. None mwami uko hari uburejo n'ubu ni kuri kandi nikuzokwama ibihe bidashira ku bakwizeye. Urutse ubushobozi bwawe ukuri iyo mitwaro ya bene data. Abagwayi hagati yacu ikiganza c'Imana gikiza kibakoreko mw'izina rya Yesu Kristo. Nta ndwara n'imwe mwami yigeze kunanira. Abanyamibembe barahumanuka, ibimuga byaramuguruka, ibifamatwi byarumvise, impumyi zarahumutse, kandi mbere n'abapfuye warabazura. Ivyaba bene data nivyo kunanira. Muri iyi mitwaro yabo yose nuyitembagaze, nuyikureho, nuyikureho. Aba bantu babona yuko bizeye Imana ikomeye ishobora byose. Mwami bazogushingira intahe, bazohagarara imbere y'ikoraniro ryawe bavuga ngo ndashima Imana yarantabaye nagowe. Urakoze mwami, nukureho imitwaro. Ukwizera bagize mwami kuronka inyishu nziza, kuko ukwizera ntikwigeze gutetereza. Nta kwizera yigeze amaramara. Bene aba bene data urabagendera, igihe nicagera mwami tuzonezerwa nitwumva intahe bashingaye ko wabagiriye neza. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Nuko rero musubire mu bibanza. Pawulo yabajije abigishwa ariko yatimye nasubire yake
mukayizera kandi mukayakira umwami Yesu Kristo bamugisha.